aka karyo ko kuganira nawe ndagashimiye Imana kandi nawe ndagukengurukiye kuri uyu mwanya ufashe kugira ngo wumvirize kino kiganiro. Ndabandanya mvuga ku ijambo maze kuvuga ko rivuga ko nk'abakirisu tudakwiye kubakira ubuzima bwacu ku bintu ivyo ari vyo vyose. Hari ibinyoma vyinshi biri mu mico yacu, hari ibinyoma bituruka mu kwihenda kwacu, ariko Imana yaraduhaye ijambo ryayo kugira ngo ritubere umuco, ritumurikire, rirongore ubuzima bwacu. Turakeneye rero kumenya ukuri ntabanduka, ukuri ntaharirizwa kuri mu ijambo ry'Imana, maze tukubakire ku buzima bwacu. Imana yaraduhishuriye ibikenewe kugira ngo tubeho neza, tubeho ubuzima bw'amahoro, dutekaniwe, turoraniwe. Iyo bitabaye gutyo ni twebwe biba binaniye. Ariko kandi ivyo Imana yahishuye samananiza, yabihishuye kuko izi ko bishoboka. Iyo rero tugize umwete wo kubikora, biragira inkurikizi kuri twebwe no ku bandi, igihugu kikamererwa neza. Kimwe mu vyo Bibiliya ivuga nuko Imana idufitiye umugambi mwiza. Iryo ni ijambo rituruka mu rukundo rwayo. Imana irakunda abantu yaremye, ntiyaturemye kugira ngo tumererwe nabi, iratwipfuriza ivyiza. Kandi umugambi Imana idufitiye yarawuhishuye. Uwo mugambi ufise impande zibiri. Uruhande rwa mbere ni ukugiriranira ubucuti nayo. Imana irashaka ko umuntu wese yaremwe nayo, umuntu wese abaho, aba inshuti yayo, agiriranira ubucuti n'Imana. Ivyo bica mu gakiza Imana itanga biciye mu kwizera Yesu Kristo, gatangwa ku buntu kuwizeye wese. Kandi ndagutera intege ngo nimba iyo ntambuko utarayishikako, egera umukristo akuze mu gakiza canke umukozi w'Imana uza ahantu kanaka agufashe ugira iyo ntambwe. Kuko iyo niyo itujana mu ntambwe igira kabiri. Iyo nayo niyo kugendera mu bugororotsi, ari navyo bituma haba ukuroranirwa aho umuntu abari. Agakiza nta muntu akarengeye, kuko ubumenyi bwacu, ubwenge bwacu ntibizodukiza, ubutunzi bwacu ntibuzodukiza. Hariho urubanza rw'icaha ruri ku muntu wese atarakira agakiza, kandi urwo rubanza nta giturire gishoboka, nta muavoka azobaho. Ni vyiza ko umuntu abitunganya akiri muzima. Kandi ntidukwiye kubikinisha, twebwe twagiriwe ubuntu bwo kwakira agakiza, ntidukwiye kubikinisha kuko ni ibintu vyagoye Imana. Imana vyarayizimvye cane. Kubemeye rero kuba inshuti z'Imana, hariho ijambo rigira kabiri. Imana irafise ukuntu yipfuza ko tubaho mu buzima bwacu bwa misi yose. Yarakoresheje umuhanuzi yitwa Mika mu gihe Abisirayeli bari baravuye mu isezerano, arabandikira amajambo akomeye cane dushobora natwe kwisunga uyu munsi. Yababwiye ngo ko yakweretse iciza icari co ga yewe muntu. Mbega hari ikindi Uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi? Yavuze ibintu bitatu nyamukuru: gukora ibiroranye, gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana wicishije bugufi. Ni Mika 6:8. Imana ntishaka ko abantu bayo bapfa uko babayeho, ntishaka ko tubaho uko ariko kose. Irafise umurongo yaduciriye yipfuza ko tugenderako. Nisunze amajambo Mika yavuze, nokuramwe ibi bintu bitatu. Icambere, Imana irashaka ko tuba abantu bakora ibiroranye, faire ce qui est juste mu maso y'Imana. Imana ntishaka ko dukora ivyo abandi bose bakora. Imana ntishaka ko dukora ivyoroshe. Imana ntishaka ko dukora ibitworohera canke ibituryohera canke ibiduhesha inyungu. Imana ishaka ko dukora ibiroranye mu maso yayo, ce qui est juste ku Mana. Turashobora kubikora bikatuzanira inyungu, turashobora kubikora bikatuviramwo ivyiza, ariko turashobora no kubikora bikadutera ingorane. Mugabo Imana ntivuga ngo muze mubikore n'ivyaba vyoroshe, ahubwo vyoroha biguma. Imana igomba ko tuba abantu bakora ce qui est juste. Mbega mu maso y'Imana wowe nk'umudandaza, ikiri juste ni ikihe? Nk'umwigisha afise abana jejwe, ikiri juste ni ikihe? Nk'umuntu ari mu nama nshingamateka, ari mu batuma habaho amategeko mu gihugu, igitumbereye ikiroranye ni ikihe nimba uri umukirisu? Nimba urongoye umutumba, mbega ikintu kiri juste mu maso y'Imana ukwiye gukora ni ikihe? Naho dukwiye gushira inguvu kugira ngo tumenye ingene tubaho mu buzima bwacu bwa misi yose. Ica kabiri, gukunda kugira imbabazi, kuba abantu bafise impuhwe, abantu badafise imitima yumye,
abantu bababazwa no kubona abandi bababaye, abantu barirana n'abariko bararira bakanezeranywa n'abanezerewe. Biriya vyo kugira imitima igumye ngo nabanza akome, ngo nawe banza wumvirize, bijya bintu ntibihwanye n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ni umuntu afise umutima woroshe, ni umuntu afise umutima w'impuhwe, ni umuntu ameze nka Yesu. Yageze igihe ari Betaniya ariko arabona ingene abantu bababaye cyane ku igihe Lazaro yari yapfuye, haragera igihe nawe ararira. Umuntu w'Imana ni umuntu ashobora kurizwa n'amagorwa y'abandi bantu. Ujya avuga ngo uwuguriwe buba bukeye, abonye ahaze agaca yumva ko bikwiye, ntasubire kwibuka abashonje, uyo muntu abanyuranije n'iri jambo ry'Imana. Muba abantu b'impuhwe, muba abantu bagira imbabazi, bababazwa n'amagorwa y'abandi bantu. Cya gatatu, kugendana n'Imana twicishije bugufi. No kuvuga kuba abantu bagenda nk'uko Imana ishaka, abantu bafise umwete wo kurondera kumenya icyo Imana ishaka ko bakora no kugikora. Tuba abantu batagendana amanyama, batiganza, abantu batumva yuko aragahambaye ko vyose babishoboye, abantu baca bugufi bakarondera Imana, bakarondera kumenya icyo Imana ishaka, bagaheza bakacisunga. Abantu biyoroheje, abantu b'Imana. Ntibikenewe ko twigira ibintu by'ibitangaza kuko ntituri bitangaza. Ntibikenewe ko twigira abantu barengeye abantu bose kuko ntituruta abandi. Ntaco dufise tutahawe n'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. None twishimira iki? Ubutunzi? Mbega urazi ko ubutunzi udafise ubuzima ataco bumaze? Mbega twishimira amadiplome? Urazi ko umutima wawe uhagaze ijya diplome yawe n'umwana wawe adashobora kuyiragwa nawe nyene citakaza agaciro? Erega bijya dufise ni imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Imana yari ishaka ko tuba abantu babaho baciye bugufi kandi bamurikirwa n'umuco wayo, bisunga ico Imana ivuga. Ntituba abantu b'abarobera, abantu b'abagumutsi bagira ivyo bishakiye, umenga Imana ntibaho, banezererwa gusa no kuyivuga ku munwa, ariko mu ngeso zabo Imana atakibanza ifise. Ko yakweretse icizi cari co gayewe muntu. Mbega hari kindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibiroranye, ce qui est juste, no gukunda kugira imbabazi ku muntu w'impuhwe, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Murumva ingene Imana yabwiye aba bantu mu majambo yumvikana. Ibi bintu n'ukuri sinabibabariye, mwibaza ko hari ibindi birengeye ivyo ndabitezeko. Nawe uri kuranyumviriza nk'umukirisu, n'ivyo Imana ikwitezeko. Bumuntu akora ibikwiriye, ntukore ibituma bagukomera amashi, ntugatinye gukora ce qui est juste. Ntukavuge ngo mbega abantu bazobivuga kwiki. Kora ibiroranye, ibisigaye bibarekere. Ubaha Imana, ibisigaye abantu bareke. Bagukunda bagukunde, bakwanka bakwanke, kuko n'ubundi ntituri ngaha kugira ngo tunezereze abantu, kugira ngo dukundwe n'abantu bose. Tuzokundwa n'abakunda Uhoraho. Itwararike ku muntu w'imbabazi, iteho ineza y'umubanyi, babazwa no kubona uwundi muntu afise ingorane. Nimba ushoboye kumufasha, mufashe. Reka kugira imitima yugaye, reka kugira imitima yumye, imitima itababazwa n'amagorwa y'abandi bantu. Canyuma, gendana n'Imana uciye bugufi. Itwararike kumenya icyo Imana ivuga kandi ugishire mu ngiro. Ubu umuntu arondera Imana, ntiwibaza ngo urabishoboye we wenyene. Nudepande ku Mana, niho uzoba ubayeho ubuzima bwanye n'umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. Imana iguhezagire cyane wakoze kunkurikira, kandi ndagusabe ngo nimba aya majambo agufashije, nawe yafashisha uwundi. Ushobora kuyamuganirira canke ukamufasha gushikira kano kareresi, kano ka video, kugira ngo nawe nyene Imana imugendere iciye muri ano majambo ivugane nawe. Imana igukomeze. Urakoze.